Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 10 Myandagaro uyu mwaka i Abuja hakoraniye inama ihuza abakuru b'ibihugu bigize Afrika y'uburengero mu vy'ubutunzi Cedeao canke se ECOWAS mu rurimi rw'icongereza. Ni inama yari irongowe na Perezida wa Nigeria Bola Tinubu, yari yatumiyemwo kandi na Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'umutekano muri Afrika. Iyi nama nta kindi yarabiramwo atari ikibazo c'umutekano mu karere na cane igihugu ca Niger, aho haheruka gukorerwa kudeta itembagazwa ry'ubutegetsi w'umuperezida w'umusivile Mohamed Bazoum haraheze indwi zibiri. Haheze indwi ibihugu bihaye integuza ko uyu muperezida wari wafungiwe mu ngoro y'umukuru w'igihugu we n'abana we ndetse n'umugore wiwe bategerezwa kurekurwa agasubizwa ku butegetsi, ataruko naho ibihugu 11 muri 15 bigize Cedeao vyari vyatanze integuza ko bizoshira hamwe igisirikare bikabikora ku nguvu. Ni kuyu wa 10 z'ukwezi k'umunani ku rundi ruhande ubutegetsi bwatembagaje Mohamed Bazoum bwashinga guverinoma leta izofasha mu bikorwa. Ikaze turabira hamwe ivyiguye mu inama nuko kubigeraho ngo hasubizwe ubutegetsi Perezida Mohamed Bazoum bisa n'ibigoye. Turarabira hamwe kandi ibivugwa n'inzobere niba koko ibihugu bigize Cedeao bishobora kurungika ingabo muri kino gihugu. Subscribe nimba utarabikora kuri ino channel YouTube yacu kugira ngo amakuru atandukanye uzoza urayaronkera ku gihe. Nkuko bari babishinze ku igenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka, abakuru b'ibihugu bigize Cedeao i Abuja bongeye kwemeza ko atakabuza ategerezwa gushingwa igisirikare kizoza gukuraho umugwi wa gisirikare watembagaje ubutegetsi bwa Mohamed Bazoum. Iyi ni ingingo yashimangiwe ariko ECOWAS bemeje ko inzira y'ibiganiro ariyo ikwiye kuza imbere kugira babikore mu buryo bwiza atamaraso arinze guseseka. Ariko ibi bisa nkaho navyo bisa nibidakunda. Mwikete ryasohowe mu mpera z'inama ya ECOWAS kuri wa kane Economic Community of West African States ya Abuja ku mugwa mukuru wa Nigeria. Mu nama y'ikibiraho yabaye bemeje ko hategerezwa gushigwaho igisirikare vuba na bwangu kugira bagarukane ubutegetsi bushingiwe ku ibirizo shingiro, gusa hirinzwe kuvuga uko igisirikare kizoba cubatse, ubuzoba kirongoye, uburyo kizokoresha iyo buzoturuka n'ingaruka bishobora kuzana kugira ngo bashobore gutera Niger. Kubwa Cedeao ngo ni igisirikare kizoba kije kugarukana amahoro mu guhangana n'iterabwoba n'ubutegetsi budashingiye kwibwirizwa shingiro. Regional peacekeeping unit to face threat of terrorism as well as constitutional change of government in West Africa. Mu biyemeje rero kurungika ingabo hambavu ya Senegal, Benin, ibihugu vyari vyatanguye kwemeza yuko bizorungika ingabo hajemwo igihugu ca Cote d'Ivoire cha Perezida Alassane Ouattara, aho we yemeje ko ingabo igihumbi arizo yiteze kuzorungika kugira ngo bagarukane amahoro muri Niger. Umukuru wa komisiyo ya Cedeao hajejwe ibibazo vya politike Bwana Abdel Fattah Musa yemeje ko atakabuza hambavu y'ibiganiro n'ivyananirana ingabo ziteguye kurungikwa muri kino gihugu ca Nigeria kugira ngo zishobore guhangana n'ubutegetsi bwatembagaje ubutegetsi bwa Mohamed Bazoum. Yagize ati nta biganiro bidahera twiteze kumaramwo. Operation izohagarikwa niho ubutegetsi bwa gisirikare bwafata ingingo yo gusubiza ubutegetsi Mohamed Bazoum no kureka ibirizo shingiro likubahirizwa. Uyu yongeye kandi ko Bazoum nyuma yo kwanka gusinya ko atembagajwe ku butegetsi no gutanga imihoho kuba perezida wa kino gihugu ca Niger abayeho mu buryo bubi cyane. Gusa kubwa ECOWAS canke Cedeao yemeza ko inzira ya gisirikare izokwifashishwa ubwa nyuma ko vyose mbere bifuza ibiganiro. Perezida wa Nigeria Bola Tinubu i Abuja asanzwe arongoye Cedeao yemeje ko akwiye gushigwa imbere demokarasi na diplomasi n'ibiganiro
mbere ya byose na mbere yo gukoresha uburyo bwa gisirikare. Kuri we yemeza ko iyindi ngingo izo kwifashishwa ari ibihano, kwankira gutembera kw'abakuru b'ibihugu n'abandi bose bafise uruhara mu kwirukana ku butegetsi Mohamed Bazoum. Kwigenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka abagize Cedeao bari batanze gasopo y'imisi indwi kugeza kuwa Mungu igenekerezo rya 6 z'ukwezi k'umunani uyu mwaka ko abatembagaje ubutegetsi boba basubije gusa ingingo bisa nkaho ititaweho, ndetse kuyu wa 10 z'ukwezi k'umunani ubwo hariko haba inama ya Cedeao yiga ko President Bazoum yogarukanwa Niamey, ko muri Niamey hoho hariko hatogwa abagize leta, aho uyirongoye ari umusivile yitwa Ari Mahaman Ramine Zene, inzobere mu bibazo by'ubutunzi, aho yashinze leta igizwe n'abashikiranganji 21. Bisa nkaho dushingiye ku inama y'uyu wa kane ya Cedeao ko bashira imbere diplomasi n'ibiganiro na ubutegetsi bwa Niamey, ubwo baganira na delegation ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bemeje ko igihe cyose ibihugu bigize leta ya za Cedeao bizotanguza operation yo guteranije kugira basubize Mohamed Bazoum ku butegetsi. Icambere bazokora ari kubanza kwica Mohamed Bazoum, ivyateje impungenge iki gihugu c'igihanganga ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse nkuko Anthony Blinken yagiye abishimangira, wewe yemeje yuko hakwiye nyabuna inzira y'ibiganiro na diplomasi, nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru Deutsche cyo mu muce wa Afrika. Alassane Ouattara we abona ko igisirikare arico gikwiye gukoreshwa, ndetse operation ikaba mu gihe gito gishoboka. Ku bwa Tatiana Siminova, umushakashatsi mu kigo gishaka amahoro Centre Francopé de la chaîne Laour d'Andorra, we abona ko ikoresho rya gisirikare riteye impungenge cyane. Ati kugeza ubu biracarimo ikibazo, ntiharamenyekana ryari ingabo zishobora kwifashishwa abazoba bagize uyu mugwi. Ibi bishobora guteza ibibazo bikomeye kurusha mu karere. Ku bwa Tatiana we yemeza ko Cedeao isanzwe ifise ihangiro ryo kuduza ubutunzi hagati y'ibihugu 15 byo mu burengero bwa Afrika, ariko kandi bamwe mu bene gihugu bibi bihugu babona ko uyu mugwi canke se uyu muryango ari igikoresho c'abarengero harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu vya Buraya. We abona rero gukoresha igisirikare muri Niger bizokongereza urwanko abanyagihugu bibi bice basanzwe bafitiye ibihugu vyo mu burengero, aho agira ati ikoreshwa rya gisirikare bishobora kuzoduza cyane agatima ko kwanka abafaransa kari gasanzwe kahari, ndetse n'ibihugu vyo mu burengero. Kuri we abona ko itemagazo ry'ubutegetsi ryari risanzwe ritutumba na cyane cyane imbere mu gihugu, ritewe nuko umutungo w'igihugu wari mu kagwi gato cyane k'abantu b'abategetsi, hakiyongeraho n'igisirikare cyari kibayeho nabi mu gihugu ca Niger. Ikindi cyasiri itembagazo cy'ubutegetsi kuri we ngo nuko mu ibi bice haranzwe itembagazo ry'ubutegetsi bwa hato na hato, aho mu mwaka wa 2020 muri Mali habaye itembagazo ry'ubutegetsi rya Ibrahim Boubacar Keita, ndetse no muri Burkina Faso aho hatembagaje ubutegetsi bwa Christian Kabore, ariko kandi hakaba harabaye itembagazo ry'ubutegetsi bugira kabiri aho haciye atembagazwa uyundi yari yatembagaje ubutegetsi. Ibi bikiyongera ko ibihugu bifitiye ubwoba cyane Uburusiya kongera gufata kino gice cyo mu burengero bwa Afrika. Kubwiwe Niger ntabwo igiye gutuza namba, hagiye kuranga umutekano muke muri bino bihe, na cyane havugwa ivyuko iki gihugu gishobora gutegwa, gusa ngo bishobora kuremeshwa nuko hari ibindi bihugu
bisanzwe biri muri uyu muce ari byo Mali na Burkina Faso byo vyemeje ko ni haramuka hatewe Niger navyo bizoza gutabara atakabuza kugira ngo bishobore gukingira ubutaka bwa Niger kuvogerwa. Cedeao rero niyaramuka iteye Niger si ubwa mbere izoba ikoze zino operation zo gutera mu bindi bihugu, ariko iyi akaba ari operation izo bikozwe muri kino gihugu ca Niger, kuko ahandi bahora bagenda mu bijanye n'amahoro na cyane cyane hari hasanzwe hari imigwi yitwaje ibigwanisho kiretse mu mwaka wa 2017 aho bagerageje kugomba gukuraho perezida wari wase kuva ku butegetsi ari we Yahya Jammeh. Ariko rero tugerageje kuraba kino gihugu uno muryango wa Cedeao ndetse n'igisirikare cawo so bwa mbere uzobikoze, kuko nk'akarorero igisirikare kimaze kuja mu bihugu bitandatu kugarukana amahoro, aho twohera nko muri Sierra Leone bashoboye kujayo mu mwaka wa 1990 no mu 1999 gushika no mu mwaka wa 2003. Muri Guinea Bissau baragiye mu mwaka wa 1999 no mu mwaka wa 2012 2020. Cote d'Ivoire baragiye mu mwaka wa 2003, Mali mu mwaka wa 2013, naho Gambia bakaba baragiye mu mwaka wa 2017. Bivuze rero yuko kino gisirikare ca Cedeao mu gushaka guhangana n'abagomvye gutembagaza ubutegetsi canke se n'ahantu hasanzwe hari intambara za gisivile basanzwe babizobereyemo. Gusa irungiko ry'ingabo za ECOMOG muri Niger bisa n'ibigoye cyane, kuko bizoba nko gutera igihugu na rya Mali na Burkina Faso byo vyemeje ko naho ni bino bihugu vyaramuka bibikoze atakabuza bizoza gusanga kino gihugu hanyuma bigashobora guhangana n'umwasi azobateye igihugu. Reka tubashimire ko mubanye natwe kuri Ivyacu TV, tubasaba mugira subscribe kuri channel YouTube yacu kugira ngo amakuru atandukanye muzize muraronka kugira murashobora kugira subscribe niba mutarabikora, partage, like na share.